donke yanje ni Abizera Gahamagayela. Ego murakoze cyane tubakaze mu kiganiro cacu. merci beaucoup. Ego nuko mukitondeye buze amazina gusa ariko mwavyumvise ko turi mu kiganiro ico ashoboye nawe kutubwira icacu ni byinshi ashoboye ndamuzi ko ndamuzi cyane ariko muri kano kanya atubwire ico tugiye kuganira ko bijanye novuga n'ico ariko arakoramo muri kano gihe tuko turavugana kumbure muza kutahura neza kandi ndazi ko abadamu n'abakobwa benshi muca mumenya nahari abafite des cheveux naturels. Okay. Je akazi nkora n'akazi ko gusokoza imishatsi naturel n'ama dread. Ego nivyo nkora salon de coiffure yitwa Gaga Hair and Makeup. Ikorera hanyene muri ville. Sike ko naka makeup karimo. Na makeup ile. Murumva ko ashoboye byinshi cyane ariko hari n'ibindi atababwiye kumbure tuzovuga mu kindi gihe ariko muri kandukanye twamuhamagaye ku bwico. Mbega yibujya ide kugira ngo utangure kumva wosokoza wabitanguye ryari byaje gute? Salon yatanguye muri December 2019. Ide yari ivuye hehe? Yari ivuye ko ku bibazo abantu bakunda kumbaza imishatsi yanje barakunda kumbaza ubigenza gute imishatsi yawe isokoza gute imishatsi yawe ukoresha amavuta yahe hama comme ibindi nariko ndakora nka business bitatera imbere ca ndiyumvira nti none kubera iki ibi bibazo ntobibishurira mu kubafasha hama bikaba service ndabahaye bashobora kuriha naho byavuye usi hariho abagenda bantera intege bakambwira ati none ko ivyo bintu tubona bishoboye ko utobikora naho byavuye yego nubwo itabize neza igituma bamubaza yamye afite imishatsi myiza imishatsi igororotse yamana isuku ucombo uri kumwituye vraiment niyo mpamvu bamubaza ati ivyo bintu bikora gute natwe niwo bidufasha ya ego gayi ubundi abakobwa n'abigeme nabantu mengo barikumira mu bintu bimwe nk'ivyo vyo mengo tubigenera abahungu beaucoup plus wewe byaje même si bayikora kwa encourager bakubwira avec kandi waye muri société tumengo entre guillemets abakobwa n'abamama ntibakwiye kubikoramo cyane nta ni umwanya wabifitiye gose wewe byagushobokeye gute kugira ngo ugere naho ugeze no munsi? Hariho kubikunda hariho sinumva igituma bavuga ngo hari abatobikora sindavyumva ko numva umenga buriya wowe udashonje ushonje ukeneye gufungura ukeneye kwiteza imbere sinatwara akazi uraba ukavuga ngo akanguje ngo ntako nokora ugifise ayo mafyeri nuko ugifise aho urara nuko ugifise ico ufungura nuko udashonje vy'ukuri mugabo iyo uvuga uti oya aho ndi ntiyahagije ifo ko nshika kure niyo ufise vision niniya uremera aho uhera hose ukahahera uzi aho ugamije ntusuzugura ko iyo uje muri ville naho buba muri quartier tuvugira présidentiel ntuca muri quartier présidentiel gushika muri ville urashaka guca mu quartier udakunda utaryoherewe kucamwo mugabo urayacamwo kubera ufise iyo uroye ni nkuko rero je nari nzi ico nshaka gushika ko mu buzima nari nzi aho nshaka gushika iyo rero nabona ari imwe mu nzira ishobora kuhanshikana niyo mpamvu ntivyigeze binangora na gatoya. Mbega muri urwo rugendo nyene warimwo bivanye n'uri kuraje no musohora urashika canke ubona wegereje gushika? Sindashika aho nshaka gushika kuko buriya kenshi imisi yose umuntu abafise hanini ashaka gushika kurusha hari mugabo aho ushaka gushika haba hariho intambwe aho uvuga ati aha biba biri mu ma section biba biri mu myaka biba biri mu ma etape hari ama etape maze gushikako numva nezerewe uno munsi mugabo hariho n'ahandi ntarashika niriko ndakorera kugira ndahashike. Ego mbega hamwe n'ivyo Gayera yoba yarigeze guhura Gayera yoba yarahuye n'ibintu bimuca intege? Ego birahari n'ubu ntibibura biba bihari imisi yose kandi biragukuza iyo uvyifashemwo neza aba ari ibintu bigukuza. hariho ugitangura hato cane ubu ufise igicapo kinini ufise indoto nini nk'ubuje ko yari salon de coiffure nararabira ku yandi masalon de coiffure y'Ubujumbura kumva yo na ya grave nkumva niho nshaka guhera mugabo gasanga ukurabira kwisara mazi imyaka 10 nawe niho ugitangura ukaraba ahantu ukorera ko nakora ahantu hato igose uri wenyene nakora ndi jenyene nasokoza ndi jenyene ukaraba kumva biragucira intege n'umunsi umwe nzoshika hariya nkavuga nakunda kwibaza none byabigenjeje gute
ico ni kimwe. Ikindi gica intege ni ihindagurika ry'ibihe bidashikira igihugu cacu gusa ariko bishikira n'isi yose. Ihindagurika ry'ibihe, ndavuga ihindagurika ry'ibihe politique canke economique, nimba ari bijanye n'amadolari ugasanga nimba ari ibikoresho uhora ukoresha ucubibura, ugiye kubigura bakubwira ngo idolari ryaraduze, nta bigihari, ngo ntitugisohoka igihugu, urumva. Ayandi makrize nka covid, ugasanga ibyo wahora ukoresha aho wahora ubironka ntukibironka, canke ubironse birazimvye. Ivyo rero ntibihera, bigumaho, bihindagurika mu bihe gusa, ariko igihe haba ari agahengwe n'ikindi gihe biba bikomeye, ivyo biraca intege. Ego. Mbega n'undi apa ko baramwakohajije bamubwiye gituma imishatsi bisa neza ingene ayikora akumva ni memiride yo gushobora kubikora, ubundi nivyo yarize. Oya none gatoya navyo nize. Je nize muri université nize psychologie clinique et sociale, donc ntaho bihuriye. Bisige kuri kano kanya gerashobora kuba abikora akora aracakora mu byo yize akongera akavanga n'iri kuko umuntu ubwe ati jewe nkora iki kuko nabuze akazi kumbure canke ko mbona kumenga bijya mu Burundi ntibifite ikibanza kinini beaucoup plus canke sibonanye n'ingene bikora ariko nabaye ndakora muri ibi mugakumbure nzobandanya nabijya canke nzobifatikanya. Oya, ubu nivyo nkora vyonyene kandi nta bindi byo muri iyo science ya psychologie vraiment ndiko ndaja gukoramo. Ubundi beaucoup plus muri business, donc niyo niyumvira ibyo nongeramwo kenshi bija muri iyo science, bija muri science ivyo ndiko ndakoramwo ubu. Gaye hari nushaka yuko ndamasalo canke ibi byo gusokoza ukamengo nta buryo birimwe ukamengo nukumbure gasaga hari n'umudamu avuga ati je ndifuza kubikora yasa nk'umutware wiwe tinashaka nk'umutahe ngibi tibijya bintu no gutumwanya nta buryo birimwe hari avantage umaze kubona mukumbure byo kwakoje n'undi muntu yifuza kubikora ariko akabona umengo nta kibirimo canke asaba nk'umutware wiwe canke undi muntu akamwima umutavuga ati ndondaguha amahera kuja guta. Ico no bivuga ko nuko business yose ndaho je no kubwira ko haraho byanshikana ntibisigura ko naho bikoze tegeza guca bishika haraho byoca bigushikana. Ego ico no vuga nuko business sinzi kuvuga ngo business zose zirafise bivanye ingene uvyitwayemwo, bivanye n'ingene utunganya ubwo rudandazwa rwawe, ukamenya kuko hariho ama principe muri business, ukamenya ingene uyitwaramwo, ukamenya ingene utanga service yawe, ingene uyirihisha, ingene ukonsoma ibintu ukonsoma muri iyo business yawe. Ego muri iyo sense aho urashobora gutera imbere, mugabo bitavuga ko samaye nohomba kubera ko haba hari ibintu byinshi bihindagurika. Ego donc umuntu yogira ubwoba bwo kubikora mugabo yicare yimvire anabaze n'abandi bakora. Uno musigare nk'umuhamagara apart ibya salon ikindi kintu mbo ukora muri kano kanya ni cyane apart ibya salon shano ukora ibintu byinshi nukora ibintu byinshi, ndashobora kudandaza ibintu bitandukanye bifa ko ari ibintu byiza bifite ico vyungura ku buzima bw'umuntu. Ego no bidandaza ikindi ni byinshi, nsanzwe ndi umuririmbyi, nsanzwe ndi umupastori, donc ni ibintu byinshi nshobora mugagari n'akazi karatsa kuducishiriza. Aho nyene gaye ari ukuntu usanga nk'abamama pasteur canke akunze kuvuga nsigima bakizwa abantu badakora n'abantu gusenga gusa umuco garesha gutanga mu kanukanye bize ko ari muririmbyi mama pasteur zose abikora kandi akabitunganya neza n'ikirenze ico n'umumama neza afise abana babiri. Gute ushobora kumanage ibintu byose kandi byose bigakoreka neza? Biragoye mugabo nkuko nabivuze no kugira passion na vision. Ivyo byose je nkora ndakunda no kubibaza umushinga ntahe wanje ntiyaba nari umumama gusa byari kuba byoroshe, yaba nari pastori gusa byari kuba byoroshe, yaba nari umuririmbyi gusa byari kuba byoroshe, yaba nasokoza gusa imishatsi byari kuba byoroshe. Mugabo kuba ndi ivyo byose no kuri biragoye. Mugabo ikimpa inguvu ku munsi ni passion mfise kuri ico kimwe cose, kuba ndabikunda umutima wanje nsinziriye ndavyiyumvira, iyo nivyo bimpa inguvu zo gukora niyo bigoye. Ugasanga uragenda gusokoza niyo wibungenze uremerewe, ugasanga uragenda kuririmba, uragenda kuri eglise, urakora ibikorwa by'Imana, niyo ufise umubebe wasize muhira uri kuribaza yo ndamusize gute ndamusigiye nde. Ni passion. Hama ikindi gifasha uko wabitanguye kare,
buriya uko ukura niko ama responsabilité agenda ariyongera, urubaka ukavyara umwana wa mbere ukavyara umwana wa kabiri. Iyo utatanguye kuririmba kare, iyo utatanguye gukorera Imana kare, iyo utatanguye business kare, ntavyo woshobora. Izo nguvu ntazuronka, iyo energy ntayironka. Mugabo jewe ko nakubwiye ko nari iyo nshaka gushika, nari ndabizi ko mu rugendo rwanje hari igihe nzovyara, hari igihe nzogira mariage, hari igihe navuga nti rero kugira ivyo byose bikunde, il faut ko business yanje izobigezaho. Urumva, il faut ko business yanje nayitanguye maze kuvyara umwana wa mbere, kugira mvyara wa kabiri byaramfasha umwanya wari uwiki, wari uwo kugira business igera higeze, nshobore kugenda kuvyara uwundi mwana. Donc kugira passion no kwipanga no gutangura kare ukirijwe n'ugifise umwanya. Ibintu kuyayiha umuntu akabireka akavana navyo. Kuri ako nyene kumbe gaca kamatara n'akandi kazi nakubadije, ingene bazi ko abakizwa n'abantu badakorana ntugusega gutunda dirende dimanche ku rushengero, ukamenya hari ibintu badashoboye gukora nta n'umwanya wabyo babifitiye. Gari nikeshura gutanga umuco kuri ako kazi. Ababivuga bafise aho babikura, kuko naje ari igihe naho nanje ndi umukizwa, hari igihe nanje ndavyibaza. None ugasanga hari ahantu misi yose waciye bariko bararirimba, none ubwa none bakora sanga je ko ndanabura umwanya wo gukora ivyo bintu byose, umwana kuri eglise n'ibiki byo baronka umwanya uwahe. Ni kubera ko ntibatunganya neza ubuzima bwabo. Abandi bafise ubutumwa butari bwo bwa butumwa go kwakira imigisha udakora, ntibamenye ko hariho ama principe Imana yashize hajanye n'ubutunzi bokorera kugira ngo bashobore kuronka ubwo butunzi Imana itanga. Usanga rero umuntu aguma mu isengero n'ibiki byose, mugabo no kumenya ubuzima ingene ubutunganya. Iyo ugiye mu isengero ukavanayo ico Imana ivuga kigufasha hanze, hama ukagira ekilibre nyene. Ego mbega ho kwere kuvuga iki twe turashika ku musozo w'ikiganiro cacu, ko usanga basuzugura akazi, ugasanga arindiriye cakiri yarize amashuri je naize université aho nashaka gukora, ntegeze kuraba hariye ni dindi usanga amaze inane deza même 5 ataronka kakazi. Ko twese bana uzi buragoye ntiboroshe, ariko ugasanga uma yicaye vomye ako cyo gukora akantu gato, aguma yicaye mu nzu arindire aracicaye. Kandi nibaza ko umuntu atari informe, kubera ko je kimwe mu bimpa inguvu hari ibiganiro mpora ndaba ubusinkira umwanya cyane, mbwa kera nari umwanya cyane kubiraba kuri televiziyo, byo kuraba nk'abantu bo hanze bafise ama business, bafise ibyo bakora bigejeje aho bahereye, no kuri bitera intege. Arakubwira nahereye ahantu amahera nari mfise, nahereye ahantu hatoyi n'ibiki byose, ugaca wumva nanje urumva kugira nshike hajya shitse nanje nohera ngaha na abo bantu borondera inkuru z'abantu bageze kure mu buzima, bakamenya aho bahereye, bakamenya inkuru zabo, no kuri zo batera intege kukugira. Non seulement abo hanze nabo mu Burundi bakagenda bakabaza umuntu akabaza, uno munsi uje muri salon yanje ushaka kuba impressionné, mbwa wombaza aho nahereye wotangara. Urumva nturabe umuntu amaze imyaka 5-10 ariko arakora hageze nawe ari ugitangura, ahubwo bazi inkuru zaho yahereye, umenye nawe ko nanje rero mperenga ndashobora gushika. Ego mukurangize kana no utubwire ikibanza canke adresse yaho sanze ukorera, kumba n'uko katubona avuga ati nze nishikire ku kibanza ndayiko tayikarashikuze. Ego cyane dukorera en face ya Havana. Hariho corridor iri hagati ya pharmacie Salama na cosmétique. Winjiye corridor tubona pancarte naho yo cabaza kwa Gaga baca bahamwereka. Ego mukurangiza gaye ndashaka ugire nk'impano canke akamo ugira bigeme n'abakobwa n'aba mama, kuko ni kusanga kenshi bisuzugura abona ko badashoboye mu bigeni by'abagabo, bigeni by'abana katwe ntibikwiriye. Nk'akamo canke se nk'impanuro ushobora kubatera ko encourage. Impanuro nobaha ni kuba abantu bafise vision mu buzima, bafise ahantu bashaka gushika. Kenshi nasanze abakobwa turindire guheza ishuri, hama turindire kugira mariage, hama turindire kuvyara, hama none ivyo nta kintu special wowe umaze muri, ariko baba abantu bari baba visionnaire bavuga ati muri ino si shaka gushika ku bintu kanaka, shaka kuba mu bantu 10-20 dushake tuve muri commune wacu, bagira impact, bagira influence muri societe, bagira ico bashikanye, abantu bahakaza abandi, abantu bafasha abandi guhinduka, abantu urumva ibyo byose. Donc jewe ndabankwaje ko abantu bafite vision, bafise ico bashaka kumara mu gihugu no mwisi. Ego tukisanga ikiganiro cyacu rero hari tubazo dutatu tw'ubuzima butandukanye busanzwe tagada cyane kwa kupisi hano. Gaira byutse mu gatondo bitatu bya mbere akora 30 secondes uko bigenda bikurikirana akora ibiki?
je d'abord kubera ko mfise umwana muto uravyumva ko ari wamvyura bitatu vya mbere babiriye n'abana kugaburira mutoyi kuraba ko mukuru yabamuteguye neza aje kw'ishuri kumusezera ica gatatu kunywa icayi bikurikirana uko minsi yose uko iminsi yakabaye uko iminsi yakabaye ego Gaëlla akoresha telefone amasaha angahe ku munsi bashano angana nangahe tumve nk'abiri yo mu gatondo nk'abiri après-midi turimo 30 secondes entretenir ko ndaharwa nk'atanu gatandatu ego yatubwiye ko Ingabire nyinshi kandi nari nabibabwiye ko ndazizi ko je ndamuzi mu bana bavyaje ubutumwa uyu arimwo ndamuzi vraiment kera cyane yaranyimpressione guitar narakunda guitar ntakiyizi kubera uyu so rero agatirimbe mu tuntu dutwe 30 secondes nyene baye ngombwa ni guitar turakimubwira ngo ahimbe sate aturirimbire gutya akari hafi nyira akari hafi akari hafi mbe nani ndaririmba kare igana yumvire tuzane guitar giye kakuru oya okay shaka kuba aho wifuza komba aho niho ndongera kuruhuka ndaje mwami. Wow. Sinigomba kumva ko ari imbanjede. Je tubona byisabeye kandi muri kamera mbabarira. Ego umufise kafise impano nyinshi Ingabire nyinshi ariko mu kurangiza agende twibukije kandi nk'ubure mu dukurikanye bwa nyuma ikiganiro cacu atwise adresse kugira ngo ejo ni bashaka kuja gusokoza ushaka madred ushaka gusokoza cheveux naturel ushaka makeup byose ashaka kwigufasha atwise neza ka adresse. Ni salon ya naturel spécialisé mu mishatsi naturel na madred ikorera en face ya Havana muri building yitwa Global Business. Winjira na corridor iri hagati ya pharmacie Salama na cosmetica ni kuri boulevard de Lupron. Yego. Murakoze cyane rero gahe turabishimiye ko mwashobora kwiteka ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Murakoze kunyumvira. Murakoze. Ego tuti namwe bakunzi ba Fresh TV 257 twongeye kubashimira uburyo mutahengeshanye kudukurikirana. Tuza kuzomagira like, share na subscribe mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi. Tutibagiye gushimira kandi kuri kamera best y'amaduha image asa neza cyane. You are so blessed.